Mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye nshuti namwe bagenzi mukurikirana buri munsi imbonesha kure JCTV turongeye kubatumirira kumviriza amakuru yo kuri uyu wa 2023 Ruhuhuma mwaka wa 2022 amakuru mugire mushikirizwe na jewe Nuzumwe Godefroid nawe uri karatuma amajwi n'amasanamu bibashikira uko biri akabari Ponsier Sibomana sangwe ikaze. Amakuru y'uno munsi akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Engineer Prosper Bazombanza icegera cy'umukuru w'igihugu yakiriye mu biro iwe userukira papa mu Burundi. Murabikurikirana muri ano makuru. Ikiringo c'imisi 10 nico cyatanzwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu kugira ngo ikibazo c'ifumbire kiba catoye umuti. Nibinyene murabikurikirana muri ano makuru. Twafite n'ayandi mu mwanya inkuru mwimwe ukwayo. Icegera c'umukuru w'igihugu Engineer Prosper Bazombanza yakiriye mu biro iwe Musenyeri Datono aserukira papa mu Burundi. Ivyo bikaba vyabaye mu ntumbero yo kumuha ikaze no kumwifuriza kuroranirwa mu mirimo hiwe mu Burundi. Ponsier Sibomana. Engineer Prosper Bazombanza icegera cy'umukuru w'igihugu yakiye mu biriwe Musenyeri Datono umuserukizi mushasha wa papa mu Burundi. Ivyo bikaba vyabaye mu ntumbero yo kumuha ikaze no kumwipfuriza kuroranirwa mu mirimo yiwe mu Burundi. Kaba kabaye n'akaryo kandi ko gushima ibikorwa birangurwa na Eklezia Katolika biterera mu iterambere ry'igihugu mu Burundi. Yashimye kuza kugira ngo tuganire tumwifuriza kwambeho kugira amahirwe yuko gikorwa cyo ciza cyane gose mu Burundi. Biza turamwemesha yuko igihugu cyacu cy'u Burundi gisanzwe ari igihugu cemera cyane kuko mbere n'ibwirizwa shingiro rya Repubulika yacu y'u Burundi ryo mu 2018 murazi ndetse yuko dushira imbere Imana yuko rero kandi iyo umushize Imana imbere nta bigorana bitaro nk'inyishu kuko abakora kwizera agakora umutima wizera kandi umuntu agakora yizera Imana n'ibintu bishobora bigashika bikagenda neza. Twaganiriye kandi turamukengurukira yuko dushima ingene Eklezia Katolika mu Burundi ikorana neza cyane rwose na leta y'u Burundi ica kumembere n'andi masengero ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi n'andi mashengero. Turakenguruka yuko mu kusanasana imitima ku munsi batibagira n'ibindi bikorwa bijanye n'iterambere mu buzima bw'umuntu. Murazi neza yuko hariho amashuri menshi Eklezia Katolika ifasha mu mitunganya ryayo rya shuri ryita sous convention catholique aba mu mashuri mato yisumbuye. Tureza turamubwira yuko ico gikorwa tukenguruka cyane kandi yuko ukibandanya mu gisata c'amagara y'abantu. Murabizi neza mu makomine yacu no hino y'amasante de santé usanga amabikira cyangwa furera canke ukone kuboko kwa Eklezia Katolika kukurimo kugira ngo amagara y'abantu abungwabungwe. Mukengukiro cyane rwose turasubira tukanamubwira ko ari nk'umugisha wacu mu gihugu cyacu cy'u Burundi kuko igihe aje gutanga ubutumwa bwiwe ngaha mu Burundi vyaburanye n'uko n'amukungu yari yadufatiye ibihano afatiye amaboko mu mugongo yuko vyabije kuvaho yuko rero tumusomamo imigisha myinshi kandi atangeka tuzokwama turiko tugenda tuja imbere. Turamubwira yuko leta y'u Burundi yugururiye bose abantu bose baza kugira ngo duteze igihugu cyacu imbere. Yarangije anamusaba gusubiriza Musenyeri yahora akorera muri diocese ya Rutana aheruka kwizegwa mu mabanga yo gusubirira Musenyeri mukuru wa diocese nkuru ya Gitega Simon Ntamwana aheruka kuja mu zabukuru kugira ngo azibire igihengeri cyaho yahora.
Ikiringo c'imisi 10 nico cyatanzwe n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati iterambere rusangi n'umutekano kugira ngo ikibazo c'ifumbire kibe cavuye mu nzira. Ivyo yabivugiye mu nama yari yahuje babura matari n'abarongoye ibisata vy'uburimyi n'ubworozi mu ntara. Prosper Niyibitanga aratubwira ido nido. Ku Cicaro gikuru ca FOMI hatunganijwe inama idasanzwe kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 2023 Ruhuhuma umwaka wa 2022 yahuje abasanzwe barongoye intara n'abasanzwe barongoye ibisata vy'uburimyi n'ubworozi mu ntara. Mu ntara nka zose ngo haribonekeza ikena gifumbire imbura na totahaza ifumbire ihingurwa na FOMI nkuko bishikirizwa n'abasanzwe barongoye intara n'abarongoye ibisata bijejwe uburimyi n'ubworozi. Umuyobozi mukuru wa FOMI Simon Ntirampeba amenyesha ko abasaba ifumbire babandanya kwiyongera ngo ugereranije no ku mwaka uheze, aho yaciye asaba ko bohabwa muri iryo hinguriro ikiringo c'imisi 15 kugira ngo ico kibazo cikena gifumbire kibe cavuye mu nzira. Twebwe aho tugeze uyu munsi tumaze guhingura imbura amatoni ibihumbi 22 totahaza tumaze guhingura 4688.6 bagara tumaze guhingura 874,025 totale turi kuri 27,617.575 ishogara twahinguye 5,027 batwihanganire kandi no mwitoreko wacu uruganda uyu munsi rugeze ku matoni ayababa 600 ku munsi twogwiza kumbure n'imisi 15 canke yirenga gatoyi je ndabona yuko gushika dans 15 jours ifumbire umuntu yoba yayirose. Hanyuma ntidufise ikibazo c'ibikoresho nkuko benshi bavyibaza, nico gituma nasaba nyakuba mushikiranganje nimwadukundira dusohoke hano tuze kubereka amastoke dufise haba hano hagati muri izine. Nayo umushikiranganje w'umutekano n'intwaro hagati mu gihugu yaciye atanga ikiringo c'imisi 10 kugira ngo iyo fumbire ibe yageze aho hose mu gihugu ikenewe. Ariko icyo nagira kuge cyambere coco babura amatari Gitega yavuze intara ya Gitega yo ni priority. Mbona amatari ko yavuze ngo bararima cyane nabo nuko atavuze yuko ni nayo ifise amakombine menshi. Aha rero muri FOMI bavuze bati basabye ngo twaye imisi 15 ngo bashikanye ifumbire. Mugabo natwe turafise iyo menace y'abene igihugu babona yuko ibihe bibajanye. Aha rero niho FOMI mukora ijoro n'umurango canke mukora ku murango gusa. Aha rero tubasaba yana dimanche cyayinjiramo mwe mwasabye imisi 15 tugire tubahe gushika diju ifumbire yose izobe yashitse yitegerezwa kuja. Hanyuma rero abafise izo menace zindi tuba ijambo turabe ko abari mu muceri bavuga yuko hariho periode irenganye nayo fumbire gushaka kana kimwe kimaze. Abo nibaza ko duca tubagira priorité nabo bariko baratera ibiharage duca tubagira priorité. Twobamenyesha ko mu kurangiza kabaye akaryo keza ko kugendura ico kigo n'ivyo bahakorera. Umutamukanyi wa nyen'icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye yakiriye mu biro iwe ubuserukira ishiramwe mpuzamakungu ONIFAM muri Afrika y'ubuseruko n'ubumanuko Maxime Winato. Bakaba baganiriye ku bijanye no guteza imbere agateka k'abakenyezi. Poncien Sibomana Umutamukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yakiriye mu biriwe ubuserukira ishirahamwe mpuzamakungu ONIFAM mu karere ka Afrika y'ubuseruko n'ubumanuko Maxime Winato. Intumbero ya mbere kukaba kwari ukumukeza ku bukerebutsi n'ubwira afise mu guteza imbere agateka kazina mukenyezi. Ubutumwa bwa mbere bwa mugenza bwa rubwo kumukeza aho bamukeza ku bikorwa bitandukanye amazigi hari kararangura naho ibiro vyiwe biri mu gihugu ca Nairobi yamenyesheje yuko babikurikirana ku munsi ndetse mu kiganiro bagiraniye
n'abasanzwe baserukira ibihugu byabo ngaha mu Burundi n'iyo ntumwa bose bakaba bashingiye intahe ubukerebutsi bwa nyen'icubahiro umutambukanyi w'umukuru w'igihugu mu gushigikira imigambi ya leta cyane cyane ijanye n'agateka k'umukenyezi. Bakaba baganiriye ku bikorwa bitandukanye biriko bikoregwa mu biro vy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu bijanye no gushigikira imigambi ya leta mu guteza imbere agateka k'umukenyezi. Baciye baganira ku bijanye n'ibikorwa bitandukanye biriko birarangurwa mu biro vy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu bijanye ahanini no gushigikira ineza y'umukenyezi no gushigikira umukenyezi mu bikorwa bitandukanye. Aho rero bagarutse ku mugambi usanzwe uri imbere cyane ujanye no gutuza ingwara zo gufungura nabi mu gihugu ku bana bari munsi y'imyaka 5 no kubageze mu zabukuru. Iruhande y'ivyo bamukeje kubw'umugambi wo gutuza indwara ziva ku gufungura nabi ku bana bari munsi y'imyaka 5 n'abageze mu zabukuru. Biyemeje kandi gushigikira ikigo c'abakenyezi c'Igitega citwa Centre Urumuri. Iruhande y'uwo mugambi nyamukuru bakaba baganiriye no ku bindi bikorwa bitandukanye twovuga nk'ibijanye n'ibikorwa byo gushigikira kiriya kigo c'Igitega Centre Urumuri gisanzwe gishigikira abakenyezi bafise ingwara zo mu kigo. Ivyo byose babigarutseko barongera baranamukeza cyane kandi ku bikorwa bijanye no guhamagarira abakenyezi kwerekana uruhara rwabo, kwerekana ko nabo bashoboye, ko nabo nyene bashobora gushigikira iterambere ry'igihugu. Barangije bahamagarira abakenyezi kwerekana uruhara rwabo mu bikorwa vy'iterambere ry'igihugu. Mwomenya ko barangije bahana n'utuganuke. Turabashimiye cyane kuba mwakurikiranye ano makuru kuva ku ntango kugera ku iherezo ryayo. Tubamenyesha ko mubandanya mukurikirana imbonesha kuri JCTV muciye kuri Facebook, YouTube, Twitter na Instagram. Mwanditse akajambo JCTV naho utaha.